Icambere na mbere nta gateka kazina muntu kubahirijwe mu Burundi. Abarundi baricwa, inzego ziri ngaho, bamwe mu nzego z'igihugu akaba aribo bica abarundi. Abarundi barafatwa bagafatwa n'abaratarekuriwe kubafatwa bitakurikije kandi itegeko na rimwe. Abarundi barapfungwa, abarundi baranyuruzwa, abarundi barafatwa bakicwa, ejo ukabatora ibiziga, abandi bene abantu ntibabone n'ibiziga vyabo. Nta gateka kazina muntu uyu munsi twovuga ko kari mu Burundi, kuko agateka kazina muntu nuko umunyagihugu yishira kizana. Agateka kazina muntu nuko umunyagihugu arya utwiwe atawe umuhagaze ku gikana. Agateka kazina muntu nuko umunyagihugu adahohoterwa, nuko umunyagihugu atabuzwa uburenganzira bwiwe. Uyu munsi siko bimeze. Cyo rero twe intererano y'umugambo wa MSD ubwa mbere no kubanza kugwana runo rugamba rwo gukuraho bano bashonji, bano bantu batazi cagateka kazina muntu bivuga, no kubanza kwigisha abarundi by'agateka kazina muntu igihe leta itoba ihari. Iyi leta iyi no kubanza guhindura leta, hakaza abakozi bakorera abanyagihugu bashobora kumva ivy'agateka kazina muntu, bashobora kumva ko umuntu ari umuntu. Ega ndakubwire, hari ibintu twibagira. Aba bagabo batwara uno munsi iyo bavuye mwese ntimuhayobewe, ni mwishamba. Mwishamba nta bantu bariyo, hari ibikoko, hari ibiti, hari amabuye. Uyu munsi bitwara rero uko bitwara mwishamba. Kwa kundi mwishamba umuntu akoze ikosa kwari ugukubita bagaca bimba ikinogo bagashira, bazi ko no mu banyagihugu ariko babikora. Je narigeze kwiyumvira umukuru w'inama nshingamateka uno munsi Geraze Ndabirabe avuga yuko ngo yaba kiri mwishamba ngo kwari ugukubita ngo inkoni ngo umuntu nayo yose muri nyina kamuvamo. Urumva rero mu majambo make uko aba bagabo batwara bavuye mwishamba hatari abantu, hatari ibintu biranga abantu, hari bikoka, hari amabuye, hari biti, bashaka gutwara abantu nk'ibiti n'amabuye nk'ibikoko, kandi binanyuranye n'ivyo bavuga ko bagwanira. Bavuga ko bagwanira agateka k'umurundi, bavuga ko bagwanira ko atamurundi asubira kwicwa nk'ibikoko. Mpora numva babiririmba. Mugabo uyu munsi abarundi batwawe nk'ibikoko. Umurundi baramwambura umukenyezi wiwe, bakamwambura abana biwe. Ejo uyo muryango ntubone n'ikiziga c'umukuru w'umuryango, ntubone n'ikiziga c'umushinga ntahe yakuwe ngaho. Uyu munsi barya abagabo barakura umuntu mw'ikoraniro ririmwo abantu akaba agiye mpera ndaheze. Urumva rero nta gateka kazina muntu kahari, kandi ntikanashoboka hariho CNDD-FDD. Uvyumve neza, ntikanashoboka hakiriho CNDD-FDD, kuko kahise ka CNDD-FDD ni mwishamba. Mwishamba haba ibiti, haba amabuye, haba ibikoko. Ubu turi mu bantu dushaka leta ivuye mu banyagihugu, ikorera abantu, ikorera abarundi, yubahiriza abantu, imenya ko umuntu agomba kubahirizwa, ikwirikiza amategeko. Intererano rero y'umugambo wa MSD nuko abarundi bavyumva bakagwana urugamba guko turondera leta ikorera abanyagihugu, ni nayo rero izoshobora kubahiriza agateka kazina muntu.